Uhoraho Imana mushobora byose nabane namwe nshuti z'Imana aho muherereye hose kugubwa neza amahoro biva ku Mana bibane namwe n'imiryango yanyu mu izina rya Yesu. Amen. Ego ni muri ca cigwa c'indongozi yo kwiga Bibiliya. Uyu munsi turi kumwe na Madame Claudette. Ego hamwe na Pastor Nshimirimana Denis. Tugeze ku cigwa ca mbere. Ariko imbere ko dutangura icigwa dusabe Madame Claudette adushire mu biganza by'Uhoraho. Dusenga Imana. Turagushimiye Uwiteka kibirengeye kizima, turagushimiye wewe wemeye kwisatura turi hano hantu. Mwami Imana ikicigwa tugomba twigire hano hantu kitubere nyagohora ku ngoma. Urwego nyagohora ku ngoma ruzotuma dushike wowe mu ijuru n'ubiherwa amashimwe. Abazocumviriza kizobigishe kandi kizobahe gutahura ibyo dusabye twinginga mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Icigwa cyo kuri uyu munsi wa mbere kiravuga ngo impanuro ku bagore. Impanuro ku bagore. Paulo rero yatanguriye ku murongo w'urufatiro uboneka mu Banyefeso igice ca 10:5 mutwihanganire ku murongo wa 21. Aha naho havuga ngo mugamburukiranire kuko mwubashe Kristo. Hanyuma ngo impanuro hehe Kubagore. Kubera iki abagore uyu munsi basabwe guhanurwa? Paulo ashaka ko bitwara gute? Ukashaka ko bitwara kugira ngo impanuro ku bagore, abagore no kuvuga yuko ngo bategereza kubaha abagabo babo. Ego. Kandi bategereza kubagamburukira. Ego, nizere ko ari icyo yashatse kubivuga ko. Murakoze cyane Madame Claudette. Mu by'ukuri usomye neza urabona yuko agamije kwerekana Kristo hanye n'ishengero, akerekana kandi umugabo hanye n'urugo. Rero mu bantu bizera bahisemo Yesu Kristo, ni kuvuga ngo uko bagamburukira Kristo bakwiye kubigaragariza n'ikibano ciza, haba na hehe no mu rugo. Aho bavuze ngo abagore mugamburukira abagabo banyu, ntabwo ari muri byose, no mu mafuti baca babagamburukira. Mu bisanzwe umukenyezi ni witwaza ngo ni mu mafuti, wewe umenya ko ugize ishingano ry'urugo. Mu gihe ugize ishingano ry'urugo umutware utegereza kumugamburukira muri byose. Ego. Ni witwaza ngo ni mu mafuti, ngo ni mu rugo mutegereza gufashanya mugahanurana. Kandi n'umugabo nawe nyene ntaca hewe umugore wiwe ngo umugore ni wajeje kunyubaha cyangwa umugore ni wajeje kungamburukira nawe ntamukunde. Tegereza gukunda umugore wiwe mu gishingo nawe amukunzemo, biratuma wa mugore nawe amugamburukira kandi akamwubaha. Igituma nabaje ico kibazo nuko nk'abagabo uyu munsi bumvise ngo bagore mugamburukire abagabo banyu nkuko mugamburukira Kristo. Wocumengo ibyo babasizemo byose bategerezwa kubyemera. Mugabo umwanditsi yaravuze neza ngo abagore bategerezwa gukora gutyo nkuko babikorera mu mwami. Umwami nawe misi yose aduhimiriza gukora ibyiza gusa. Hamwe n'abagabo dutwara mu bibi, murumva yuko ijambo ry'Imana ntituremera guca tubikora nuko byavuzwe uko. Tubandanje rero dufatiye ku Banyefeso naho igice ca 6 ngira urahabona ku murongo w'indwi. Aha naho bavuga ngo mubakorere mushize icira nk'abakorera shobuja mukuru, ntimube nk'abakorera abantu. Imana nihabwe icubahiro. Amen. Kuvuga abantu iyo bakorera kubera amacanda no kudahemuka ngo havura uburi ibyo boguhaye, havura uburi mpembe, ibyo bakubwiye byose uragira gute? Ariko siko bimeze ku Mana. Turakwiriye kumenya uko dukamburuka mu mwami nuko tugamburukira abagabo. Igihe badusize mu bidahuje n'intumbero nziza y'Imana ntitubyemera, nubwo yaba ari umugabo wawe, ahubwo gusa ni kumugamburukira mu mwami, ukamwubaha nkuko twubaha Imana mushobora byose, mugabo kandi mu bintu byiza cyane. Aho rero abagore basabwa kugamburukira abagabo babo nkuko bibereye abari hehe mu mwami Yesu. Imana nihabwe icubahiro. Amen. None ni gute wotanga impanuro ku bakenyezi uko bakwiye kwifata nkuko bibereye abana b'Imana ku bagabo? Urakoze cyane.
abakenyezi uko bakwiye kwitwara kugira ngo bubahe abagabo babo. Ushobora kuwitwara mu buryo bumeze uku, umugabo akakubwira ibintu by'ukuri kandi ubona ko bitogutuma utandukana n'Imana yawe, urategereza ukabikora. Ariko mu gihe ubonye yuko vyotuma uva ku Mana mushobora byose, urashobora kumutahuza ukamubwira ati ibintu ushobora kubikora uku kubera byomvana kukugororoka kwiwanje. Muco bikorana ubwoba kuko abagore benshi ari usanga bafise abagabo bakaze ugasanga barabatinya, kandi ivyo navyo bishobora kubaho. Ariko wowe urasenga Imana mushobora byose kagushoboza, hama ukabasha kubaha umugabo wawe wisunze Yesu Kristo. Timbega ni nakora iki kintu nkagikorera umugabo wanje, birashika wowe ubwiwe akabona ko vyomunezera. Ariko wowe wibutse ko vyo gukura kukugororoka, urashobora kubiheba mugabo kabimusigurira. Ucumera nka babandi hari abagore benshi kugira ngo babwire umugabo ati ibintu sino bishobora ntivyokunda, biburu kungana bigenza ugaca bikora ku bw'ubwoba. Oyaye bisaba ko tubana mu rugo twubahana kandi twumvikana, hakuru hagakura ikiganiro mukaganira n'uwo muri kumwe mu nzu, kamuganiriza ukamubwira ati mushinga ntaye wanje ibi bintu bimeze uku, sinshobora kubikora ku mpamvizi. Rero umusiguriye mwabigirana ikiyago birashaka kavyumviriza, hama navyumvirije bigatuma ukora ibigororotse vyemerwa na Yesu Kristo, kandi ukubaha wa mugabo wawe, kandi n'Imana nayo nyene ntuyiveko, byose ukabikora mu bugororotse neza cyane. Uyu mukozi w'Imana Paulo yaravuze ngo mu mvugo ngereranyo ni kuvuga ngo umugabo niwe mutwe umugore w'urugo, nkuko tubona mu Banyefeso 5 ku murongo wa 23. Aho ubwizigirwa bw'ishengero nabwo bufatwa nk'icitegererezo umugore akwiye gukurikiza kumvira umugabo wiwe. Uwo murongo kandi urongera ugakomeza kubijanye n'urukundo, kwitwararika urugo no kutabamwo kwirema ibice. Ni kuvuga umugore n'umugabo bakama ari bamwe. Umugabo iyo azanye itegeko ritavuguruza ivyo byagezwe bidutegeka byiza, umugore akwiye kwama yiteguye kubyumvira no kurishira hehe mu ngiro. Uyo murongo rero ukwiye gusobanurwa mu buryo butarekurira umuntu numwe gufata nabi uwundi bubakanye. Ni kuvuga ngo umugabo n'umugore bakwiye bose nk'abari mu mwami kubaho bose, umwe akunda uwundi yubaha, bose baca bahurira mu kubahana muri Kristo. Nakare urugo ngo ni juru rito. Mu gihe rero aba ari juru rito ntiruba rukwiye gukorerwamo ibintu bitandukanye. Bisaba gukorera ibintu mugenza wawe canke umukenyezi wawe canke umushinga ntahe wawe, bituma neza yuko abona yuko urugo ari juru rito. Bidasaba yuko bica bisaba ko umwe aje kuri uruhande canke ngo aje kuri uruhande, mwese musenyere ku mugozi umwe. Nkuko urugo ari juru rito, namwe mubane muri bamwe kandi atakwinubana atakwikekana, mwese mugaca muba muri urwo rugo ariko juru rito, mwese muri bamwe. Ikigwa cavuga ngo impanuro ku bagore. Birashoboka yuko wewe uri kuratwumviza wongera turaba ufise iciyumviro, urasabwa guca wandika muri commentaire ari kibazo canke inyunganizi, hanyuma tukazogerageza guhanahana inyishu, gutyo umwe wese akaba ingingo ya mugenzi wiwe. Mu kurangiza rero impanuro ku bagore, reka usabe Claudette turangize mu isengesho. Dusenga Imana. Turagushimiye data mushobora byose, turagushimiye nyaguhora ku ngoma wewe wemeye kwiki cigwa kidushikako. Mana turakwinginze mu gishingo c'abagore papuri mu ijuru, abo rero kuduhereza kugamburukira abashinga ntaye waduhaye, kandi Mana uduhe kubagamburukira mu kuri ku buryo bitagutirimutsa ko twakuvuyeko, bityo nyaguhora ku ngoma bizotume dushika iwawe mu ijuru tugororotse uzobukoze. Tugirire neza rero abaciga abacumviriza, ubaye kugitahura, kandi nyaguhora ku ngoma ubahe gukura mu impanuro nziza zizotuma nyaguhora ku ngoma bashika iwawe mu ijuru, kandi bubahana kandi bumvikana. Nivyo tuzavye twize kubidukorera n'izina rya Yesu. Amen. Amen.